urakoze kuri manza kubitunganya byose nk'uko inzira zawe ari nyinshi icyubahiro k'ibicaburire byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze amen. Imana ishimwe cyane. Nabwiye ko baramutsa amahoro y'Imana, shimira Imana igitondo cyiza, Imana isubiye kuntera iteka guhagarara kugira ngo nsangire ijambo namwe. Nari yaciye iminsi ariko kumbure uyu munsi niwo kandi nibyo niwo wariwo. Tumaze iminsi twiga amajambo menshi kandi amajambo akora hahandi nyene, amajambo akora hahandi dukeneye gukira kugira ngo Imana idutunganye rwose ize yishikiririze umugeni wiwe atacoyogaho. Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ry'uno munsi rifise umutwe w'amajambo uvuga ngo ubu umukristo ahezagira abandi. Mashe ube umukristo ahezagira abandi. Tuvuze guhezagira abandi turavyumva mu buryo bw'ibigaragara duhezagiza abandi, turavyumva mu buryo bw'umugisha duhezagiza abandi, turavyumva mu buryo bw'urukundo twerekana mu gutanga. Ariko kandi iyo twibutse icyo turi tukamenya icyo Imana yatugize, tumenya ko dushobora no guhezagira abandi bidaciye no mu gutanga ibigaragara. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi twashize umutima ku muhezagiro ugaragara dufise twahawe, bamwe tukanawugaya kuko twibaza ko ari muke dufatiye kuba abandi, twishyira ahantu h'abakene ataco dufise, menga ntaco dufise twotanga ku bandi, kuko ku bigaragara twaravye dusanga nyene ntaco dufise. Dusanga n'Imana naho yotubaza kumwe yabaza abigishwa igomba kugaburira b'abantu 5,000 ati mufise iki? Bakavuga ati ntaco dufise atari udufite 2 kandi 5. Ugasanga twobaho hantu natwe twago ntaco dufise, kuko twaravye bigaragara, twaravye ubutunzi bufatika Imana yaduhaye, tuca turisuzugura dufatiye kubwo yahaye abandi. Ariko iyo twibutse ko Imana yatugize igihamba, tukibuka ko Imana yatugize isoko ry'umugisha, birakunda ko mu guhezagira abandi bica n'ubukwatura ibyiza kuri bo kandi bikabironga. Imana ishimwe cyane. Igitabo cy'umusiguzi urupapuro 758 aravuga ngo igice cya 11 umurongo wa mbere, 758 urupapuro, uterera ibyo kurya byawe ku mazi uzosubira kubibona hahise iminsi myinshi. Ubu umugabane abantu 7 mbere na 8, kuko utazi icyago cyotera mu isi. Ibicu iyo byuzuyemo imvura byisukanurira ku isi, kandi igiti iyo gihenuka cyerekeye umanuko cyangwa cyerekeye iburaruko, aho hantu igiti cyahenukiye niho kiguma. Ugendeza umuyaga ntazobiba, kandi witegereza ibicu ntazokwimbura. Nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, kandi nk'uko utazi ingene amagufa akurira mu nda y'utwaye inda,
uko niko utazi igikorwa c'Imana rugira byose. Biba imbuto zawe mu gitondo, kandi ku mugoroba ntupfunye amaboko, kuko utazi ibizokunda ko byoba ari ibi canke ibi, canke ko byose bizomera neza kumwe. Imana ishimwe cyane. Tugejeje ku murongo wa 6. Imana iraduhamagarira kugirira neza abantu, iraduhamagarira gutanga, iraduhamagarira gukunda abantu, iratubwira ati terera ibyo kurya byawe ku mazi, uzosubira kubibona haciye iminsi. Ni ukuvuga ku mazi atemba uhashize ibyo kurya, ntiwogira ibyizigiro byo kuzosubira kubibona. Imana ishimwe cyane. Ku ruzi uhashize isororiya, biragoye ko wogira ibyizigiro byo kuzosubira kuyibona. Ariko ngo terera ibyo kurya byawe ku mazi, uzosubira kubibona haciye iminsi myinshi. Ngo nk'uko utazi umuyaga ingene huhuta iyo uje n'iyuva, niko utazi igikorwa c'Imana ingene kimeze. Imana ishimwe cyane. Ntuzi iyo bizoca, ntuzi inzira bizozana, ntuzi ingene bizogenda, ariko biba. Ngo biba mu gitondo, biba ku mugoroba. Ntuhesha, komeza kugira neza, komeza gutanga, komeza guhezagira abantu, komeza ukore ibikorwa byiza kuri we. Wewe gusa uhagarare utazi iyo bizozana. Duheruka kubwirwa ngo ugurane utiteze usubize. Naha dutanga tutiteze kuzosubira kubona uwo mugisha. Dutanga nk'abahevyi, duhezagira abandi nk'abahevyi. Ariko iyo Mana igira neza, iyo Mana ya yindi izi ingene icisha hirya no hino. Wewe ngo kwa kundi utazi ingene umuyaga uhuta uva hehe niyuja, uko niko Imana, igikorwa c'Imana udashobora kukimetriza. Imana ishimwe cyane. Imana irazi ingene izobigenza kugira ngo bimwe watakaza witwa ngo uratakaje, witwa ngo uratari. Irazi ingene izobigenza kugira ngo ubireke itere. Imana ishimwe cyane. Rero uko no guhezagira abantu, uko no gukomeza kugirira neza abantu biciye mu bigaragara. Dukomeze tubwire, dukomeze dutange, dukomeze duhezagira abantu. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikaduhamagarira no guhezagira yatubwira ngo dukunde abansi bacu. Imana ishimwe cyane. Luka 6, ubutumwa bwiza bwa Luka 6, 2:7-8. Ngo ariko mwebwe mwumva ndababwire, mukunde abansi banyu, mugirire neza ababanga, muhezagire ababavuma, musabire ababagirira nabi. Imana ishimwe cyane. Muhezagire ababavuma, mukunde abansi banyu, muhezagire ababavuma. Niba Imana itubwira guhezagira abatuvuma, nuko ibyo abatatuvuma byobyo umenga bisanzwe biri normal. Guhezagira mwene so byari bisanzwe umenga ni normal. Guhezagira uwatacho umupfa byari bisanzwe umenga ni ibintu bisanzwe. Ibyo byari bisanzwe. Kuba turakwiviza byari bisanzwe, kuko mu kanwa kacu dushobora gutuma abantu bakira cyangwa bapfa. Akanwa turavuga guhezagira biciye ku kanwa.
turavuga guhezagira biciye ku kwatura, turavuga guhezagira biciye mu kwiyumvira ibyiza ku bandi, kuko uwuhezagira ari muri twebwe, uwuhezagira twizeye ari muri twebwe, uwatura amajambo mazima ku bantu ari muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Uyu niwe yavuze ati ibyiyumviro mbiyumvira ko si iby'ibyago ni iby'amahoro. None ibyiyumviro byo kuvuga abandi nabi twubikura he? Uwo mwami ari muri twebwe. Ibyiyumviro by'ibicantege ku bandi twobyatura tubikuye he? Uwo mwami ari muri twebwe. Ariko biratubereye ko imvugo yacu iba igororowe. Abanyefeso 4:9 avuga ngo ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kayo, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo ntiriheshe abaryumvise, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndahasubira, ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kayo, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Turifatanye n'ijambo ryo muri Yakobo igice cya 3 duhere ku murongo wa 6. Pawulo amajana 261 aravuga ngo ururimi ni umuriro, ni ikibi kingana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nako ruba rwadometswe na Gehinomu, kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega byose n'ibyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze, ariko ururimi nta muntu yashobora kurugunda. Ni ububi bucambagirana bwuzuye ubumara bwica. Ubwo nibwo duhimbarisha umwami data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe? Bene data, mbega umusukoni ushobora kwama elayo, cyangwa umuzabibu wo kwama isukoni? niko amazi y'umunyu adashobora kuvamo ayaryoshe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryo muri Efeso ryatubwiye riti tuvuge ijambo ryiza ryose, aba ariryo twatura turibwire ubukwiye kuribwirwa.
mashimwe cyane. Niko kamere kacu, niko kamere k'abana b'Imana, ko twatuye ijambo ryiza ryose kugira ngo ukwiye kwibwirwa, kugira ngo tubibwiwe rigira aho rimukuye, aho tubibwiye rigira aho ribakuye, rigire aho ribashikanye. Niko kamere k'abana b'Imana, niko kamere k'abarimo Imana muri bo. Nuko ibyago byabo bitaba ibyo ari byo byose, nuko ibyago byabo bitaba ibitekereza abandi, nuko ibyago byabo bitaba ibiza guca intege abandi, ibiza kwararaza abandi. Kwa kundi umwanda ushobora kudomeka ijambo n'ururimi rukadomeka umubiri wose, rugatuma umubiri wose upfa. Imiryango myinshi yarasambutse kubera ururimi. Igihugu cyarahiye kubera imvugo mbi no kwiyumvirana nabi no kuvugana nabi no kurondera abandi yuko bamererwa nabi no kugira ibyago bibi ku bandi. Igihugu cyarapfuye, igihugu cyarahiye, imiryango yarasambutse. Uyu munsi urusaku rwavuye muri quartier winjira mu nzu y'Imana. Umuntu yamunyosaku akiri hariya mu nzu y'Imana agakomeza kuba umunyarusaku, mu nzu y'Imana agakomeza kuba uvuga abandi, mu nzu y'Imana agakomeza kuba uca intege abandi. Ariko nk'abantu b'Imana, nk'abamenye Imana, ibyago byacu nibwo byari bikwiye kuba ibyo ari byo byose. Ijambo dusohora mu kanwa kacu ntiryari bikwiye kuba iryo ari ryo ryose. Ryari bikwiye kuba ijambo rikiza, ijambo ritabara, ijambo ryubaka, ijambo rizamura, ijambo risubizamo ibyizigiro, ijambo rituma n'uwasubiye inyuma asubira akamenya ati hari ibyizigiro byo gusubira kubona Imana. Imana ishimwe cyane. Birababaje kuko turi abana b'Imana kandi muri twebwe hari Imana, kandi muri twebwe ndabisubiyemo, iyo Mana iri muri twebwe ivuga ibyiyumviro niyumvira ku bantu ni iby'amahoro. Imana ishimwe cyane. Iyo Mana rero iri muri twebwe yiyumvira abantu by'amahoro. Wewe wiyumvira nabi, ibyo byiyumviro byo kwiyumvira abandi nabi tweho tubikurahe? Haba hasigaye kumenya ati none ya Mana koko iri muri jewe, ya Mana koko iraganje muri jewe, ya Mana nyene yiyumvira abantu neza, ishaka kubaheza giciye kuri jewe, ese iraganje muri jewe? Ngo tuboneka nk'abataco bafise ariko ngo dufise byose. Imana ishimwe cyane. Abana b'Imana nuko naho ugaragara nko kumenya mu bigaragara ntacyo ufise, ushobora gutungisha benshi biciye mu kubatura kw'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Ushobora gutungisha benshi biciye mu kubiyumvira kw'ibyiyumviro by'abantu, kuko ibyo nibyo biranga umwana w'Imana. Ubu rero kuko ibintu umuntu niyo kuko byamaze kumenya ibintu by'ikidini n'igiporoti, niyo umuntu akubwiye ati Yesu aguhezagire, cyangwa umukozi w'Imana agahagarara ati Yesu abahezagire, nta na kwakira.
ntacyo atanze umenga ntacyo avuze kubera nyine abantu twabifashe bukebuke ntitwibutse icyo turi ntitwibutse ko turi isoko y'umuhezagiro ntitwibutse ko Imana yatugize umugisha mu buryo butangaje ntitwibutse ko dushobora kuvuga abantu bagakira ntitwibutse ko dushobora kuvuga abantu bagatabarwa ntitwibutse ko dushobora kuvuga abantu bagasuzuma ibyizigiro ntitwibutse ko dushobora kuvuga uwaryamye wasubiye inyuma agasubira akabyuka haleluya birababaje iyo umuntu yasubiye inyuma yaryamye ku musega agahasangwa n'urusaku rw'ibintu byiwe biragoye no kubyuka bivuye mu bana b'Imana ugasanga mu bana b'Imana intege nke z'umuntu bazigize shakari bazigize ibiyago bazigize aho guhinduka sujet de prière aho guhinduka umutwaro kuri yo birababaje ibyo biri mu nzu y'Imana kandi ntacyo biba biriko birafasha ishengero ntacyo biba biriko birafasha ishengero kuko abenshi mu kutamenya baca bahitamo kwigungira mu mabanga ariko arabica haleluya ariko kwigungira mu mabanga ariko arakwica utinya yuko ibyago vyovugwa naho nyine uhisemo nabi kuko umutima wo kwihana umutima ugamije kwihana na mikro yifata haleluya kugira ngo usemerere gutabarwa kubw'intege nke zawe ariko nk'abakristo turahamagarirwa kugira iryo banga ry'umukristo kugira ngo tumenye yuko muri twebwe ntituri abakwizi gusa hari umuntu ngaho yarahezagije n'urusaku nta muntu urusaku rw'uruhezagira urusaku rurasambura amajambo maba avuye mu kanwa k'abantu arasambura ariko amajambo ahezagira amajambo agamije gukuza umuntu yamazamura umuntu Imana ishimwe cyane rero ni byiza yuko dushika aho hantu tukamenya ko turi abantu atari abo kuvuga ibyo ari byo byose atari abo kuyaga ibyo ari byo byose abantu muyaga mwicarana muyaga iki suje y'ibyago byacu ifatiye kuki twatura iki ku bantu babo kwa bansi batwababwiwe ngo ntitubahezagire kandi tiri tubakunze kandi tiri kuri bene data kandi tiri kubo dufatanije urugendo kubera iki tutubwira uko kuntu tuvuga tubatura kw'ibyiza tukabatura k'umuhezagiro tukabagira ibyiyumviro byiza iyo urwango rusubirira urukundo uhezagira abantu kurahava uhezagira abandi kurahava Imana ishimwe cyane kuko umutima uhezagira ni umutima ukunze Imana ishimwe cyane niyo watuye ibintu bitavuye mu mutima ukunze bitavuye mu mutima ukunze uri kurabyaturako ntacyo bimaze turangirize muri Yoweri urupapuro rw'amajana 988 ruzosuka muhemu wanje ku bari n'umubiri bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje n'abatama banyu bazorota inzozi n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe Imana ishimwe cyane turi mu rungano rushasha turi mu rungano rw'abavugishwa n'Imana turi mu rungano rw'abasutswe ko muhemuye badafise
ibyo basohora ibyo ari byo byose, ariko bafise mpwemu yera aganza ubugingo bwabo akaganza n'ibyo basohora. Ni twebwe twahawe iyo mpwemu yera, ni twebwe duhamagarirwa guhezagira, ni twebwe duhamagarirwa kuvuga amajambo isigakira, ni twebwe duhamagarirwa kubwira abantu ko hakiri ibyizigiro, ni twebwe duhamagarirwa guhagurutsa abajyana. Imana ishimwe cyane, kuko ni urungano nyine. Ntitufite ibyo tuvuze ngo bazovugishwa nanje, bazovugishwa n'Imana. Ntituvuze ibango ryo kuvugishwa canke ingabire yo kuvugishwa, ariko uri ngo mpwemuye wose uswe ko mpwemuyera wese ahamagarirwa mu byo avuga kuba avugishijwe n'Imana. Twaye gute na bene data, tubanye gute n'abo tubana muhira mu miryango, tubanye gute mu kibana cyacu, tuvuga ibiki, tuvuga amaki, amajambo dusohora arabahezagira, ibyiyumviro dufite bafise ko nibihezagira, ni iby'amahoro nk'uko umwami w'amahoro gaje kutwebwe. Dusuzume imvugo yacu, dusuzume amajambo asohoka muri twebwe, kuko iyo bitagenze uko nta tuzoba dutandukaniye n'abandi bose. Bamwe babigereranije n'ubunyamuci, abandi babigereranya no kuhabona n'ubuklere. Kamenga akwifatiye mu gahanga neza niho babona ko ari umuklere, niho babona yuko adashobora kujyaniranywa, niho babona yuko ahabona, niho babona yuko adashobora kurenganywa kandi aciye ubwenge kandi ari umunyamuci. Agaheza agacira umuriro, twe twaba tubyita gucira umuriro, ngo ntiyavuze yaciriye umuriro. Tuvuga amajambo asambura, adomeka, aturira, aciriza abandi, asubiza abandi hasi, atazamura abandi, kuko twibagiye ko turafise isoko y'umugisha, turi isoko y'umugisha, turafise ibyo tuvuga. Ubwoko bw'Imana bugakira, ubwoko bw'Imana bugatabarwa, ubwoko bw'Imana bugahezagirwa, ubwoko bw'Imana bugasubizwa intege, ubwoko bw'Imana bukongera inkomezi. Imana ishimwe cyane. Nk'umukristo naho rero uhamagarirwa kuba, naho uhamagarirwa kuba, kugira ngo menye yuko guhezagira abandi nintabishobora mu bigaragara, ibyo ntafise nzobihamagaza ukwatura neza, ukwatura ibyiza, ugusengera abandi, ukubavuga neza. Icyo ndagishoboye kuko Imana yarakimana kandi ni umutunzi wacu. Hasigaye gusa ko ndagihagararamo hanyuma nkabyakira. Amen. Nta gihe urambwira uti Imana igucirize, wambwiye umuntu ibintu byawe bazanaga ati ukuri Imana igucirize, ntacyakoze mugabo muganiriye gusa, uba kubera yumvise nyene nawe mufatanije amagogo muti mu rukundo rwinshi ati nukuri Imana igucirize, agaca agaruka gushingira intara. Imana ishimwe cyane. Uwo si umuhezaji. Haleluya. Kumbure yarakeneye ibigaragara, kumbure yarakeneye amafaranga y'isi, kumbure yarakeneye kuyuka umutahe w'usubira ukabyuka, kumbure yarakeneye ibi n'ibi. Mugabo umuntu w'Imana mugiye ati Imana igucirize, uwo si umuhezaji. Imana ishimwe cyane. Reka rero akanwa kacu, ururimi rwacu, ibyiyumviro byacu nibe kanalize muri iyo ntumbero yo kuvuga ngo ndubuhezagira, narahezagiwe, ndubuhezagira, ndubutangira
guhabwa umugisha, nduwatura ivyiyumviro vyiza ku bantu, nduwatura ivyiyumviro vy'amahoro ku bantu, kuko umwami ari muri jewe waganje ari umwami w'amahoro, ari umwami ufise ivyiyumviro vy'amahoro ku bantu. Yesu aho umugisha. Ndababisha.